kijya ba benshi rero bavuze uko nyene babonye akanoti gatubutse bace bamurekura novuga ko ariyo strategy yabo bakoresha kugira wewe ukeneye umukinyi uzana akanoti karenze. Yes, birumvikana. Reka dusimbire ku mugabane wa Buraya naho ubona ko hariko hagenda havuga byinshi bigiye bitandukanye. Yes, reka duhere mu mugwi wa Chelsea The Blues ubona ko no mugwi wa Chelsea The Blues umugwi navuga w'abanyamuji mu gisagara ca Londres. No mugwi wa Chelsea The Blues nyuma gutakaza navuga aba defenseurs centrales bagera kuri babiri, uwo bita Antonio Rudiger ndetse n'uwo bita Andreas Christensen. Baraza gutya bakuzana uwo bita Kalidou Koulibaly n'umunyasenegal yarakinya navuga umugwi wa Napoli. Abona ko umugwi wa Chelsea The Blues wabonye ko hakira gaze na cyane mu ruhande rwo kuzibira muri defense centrale. Ni dossier navuga yari maze iminsi ivugwa kandi ivugisha benshi navuga mu mugwi wa Chelsea The Blues. Abona ko bariko barifuza cyane umusore bita Wesley Fofana. Uyu navuga n'umukinyi navuga asanzwe kini mugwi wa Leicester City kuri no munsi. Afise ubwene bw'u Faransa n'umusore navuga kiri muto cyane ariko bikora neza mu mugwi wa Leicester City. Mbere wanashaka ndetse n'ubusabe bwa mbere n'umugwi wa Chelsea The Blues bariko baratwara abona namwe navuga mu mafaranga menshi cyane. Umugwi wa Chelsea The Blues offer yabo ya mbere ku musore akiri muto w'umufaransa bamwita Wesley Fofana miliyoni navuga zigera kuri 75 amwe mu mafaranga navuga menshi cyane ku defenseur navuga ariko atangwa ku mafaranga agera ku miliyoni 75 namwe navuga mu mafaranga menshi cyane. Yes guys, kumbure wo bita Wesley Fofana mu mugwi wa Chelsea The Blues mvuga yuko ari wo mukinyi yarakeneye kugira ngo afatanye n'uwo bita Kalidou Koulibaly kuri no munsi. Uvuze neza Olivier, si umukinyi akenewe ku ruhande rumwe mugabo ku rundi ruhande arakenewe. Ati kubera iki bivero abakinyi Chelsea kirarondera na profile yiwe gato yawenza gato sinzi ni Chelsea yatanze 60 million tubusabe mugabo ni 60 million yama lifter yashize rero ni 72 ya mugana we Chelsea kiremeye 5 ahubwo Leicester igumvuga yababwiye Chelsea ko atagurishwa ariko umukinyi kubwiwe ashaka ko yo buja Abdul kandi avuga n'ikindi gato Abdul ajya mahera ahari nta amene arakoresheje cyose Chelsea yashizeho kuze bato ya Fofana mu batuvuga mbere close liberatoire afise umukinyi afise close liberatoire ushobora kuba biganiro bibaho umvikane tutahura basi umviriza gato twumvikana. Ikinyamakuru Maxi Foot nico cyazanye cyandika twabonye baza mu ndindire gato unyihanganira. Ikinyamakuru Maxi Foot cyazindutse cyandika ko Chelsea The Blues batanze offer y'imiliyoni zigera kuri 75 ariko umugwi wa Leicester City The Foxes ubwo busabe bwabo ba Brans zari miliyoni 6 mugabo ushize ko kibazo ni zaze suvuga bonus byose Leicester babati twebwe mahera nadushaka nimba arega nyokoze beto bashaka kugura iyo yose niba bashaka kugura iyo yose ni kimwe mu bimenyetso byerekana yuko umugwi wa nako wa Chelsea City udashaka no vuga ko erere kuri magwa barayibonye Olivier tugende bukebuke bigembira ico close liberatoire bivuze ku mukinyi ni close liberatoire ni ukiguzi equipe ishiraho umuntu wese mukeneye azotanga kontra ya Wesley Fofana right close liberatoire twumvikana neza nijya close muri kontra umukinya sinya kontra bakaca bavuga ati hataje amahera naya we muzogenda iyo niyo close liberatoire kandi nta biganiro vyigera biba hariyo close liberatoire nta biganiro bihaba ahubwo bazana by'amahera muri close rero equipe ashaka kuvyanga tuvyumvikana ashaka kwa close liberatoire bagifite amasezerano basi umviriza twumvikana byemeraho basi twumvikana icyo close liberatoire ivuga ko yego mu gihe
umukinnyi wewe ubwiwe ashaka gusohoka club hakaba agifitaniye amasezerano n'uwo mugwi hakaba hariho koze liberatoire kanaka ariyo ekipi Murundi ashaka kujamo umusore ekipi isabwa kuzana ajya amafaranga ya koze liberatoire mu gihe yazanye basigarana uvuga bajenamana kuko ijanye na kontra bari basanzwe bafitaniye na club ikindi nakigira byumva urabona ko ekipi ishobora kubloka ikeka kwa Kemahera ikindi nakubwira na close liberatoire ba bloka tuzirukanye neza kwa Neymar Olivier d'accord na close liberatoire ba bloka reka tugerageze dutahurane neza mu gihe umugwi wasize close liberatoire nta close liberatoire bigera babura umugwi uzanye ry'amahera nyene wavuze ati hatabonetse aya Abdul mbere yo kubandanya cyenda kubwira n'ikindi kintu wa Neymar Neymar Barca yari mwifuza kumusohora ariko Paris irazana ijya close liberatoire mu gihe hamwe yo mu broka close liberatoire nta yo bimaze eske Barca yarashaka kumusohora rekera kwere twumvikane Neymar yasohotse muri Barcelona ari muri pre-season muri Amerika Barcelona ari muri punition disciplinaire yaje gukubita yagize kubera yabonye Barcelona idashaka kumurekura rekera kwereke Barcelona twebwe amahera ko adwa kwanza ni condition disciplinaire ko atwereka mu munye none yakira inge ndamubaze ya ega Barcelona ko akegemera byo kureka pike ya uwo mbwira close liberatoire ya Wesley Fofana asigaje imyaka ishaka kuri 3 Manchester ariko close liberatoire y'imiliyoni 75 Urusi ya Urusi birondere biduhe aba ikindi naco ya ikindi naco gusa ikintu kimwe Abdul mbere yo kuduha kuja mu novuga ku kintu cerekeye close liberatoire passage kuvuga yuko ushobora kuba bana block mu kinyarare icyo gihe jewe sinzi ko mwibuka amavana uvuga ivyo ndabivuga ko cyane gusa ikintu bita close liberatoire mugihe vyoshika bakablock mu kinyashatse kugenda club Murundi amafaranga ya close liberatoire yayazanye icyo gihe close liberatoire nta kamaro yo bigifise kandi mumenye ko kandi mumenye ikintu mwemenya amakontra ya close liberatoire umubanye hari yindi tariki bashiraho bavuga ati iyi tariki kazorenga close liberatoire n'akaciro zo bifise guys kumbure iburaya baramasezerano sinzi ko mwibuka ijambo nigeze kuvuga ngaha ndababwira ati Leicester City irashobora kumuprofita Chelsea nuko ya professor Man kuri Maguire sinzi ko nuko murabiraba neza ibasha miliyoni 75 barazanze kandi Chelsea ni iteguye kurekura afe turaba rero kwa Maguire bagize gute bakira kandi kirabisi Leicester bavuga ati umukinnyi nasohoka yarahiye kijya kwa bench rero bavuze uko nyene babonye akanoti gatubutse bace bamurekura novuga ko ariyo strategy yabo bakoresha kugira wewe ukeneye umukinnyi uzana akanoti karenze yes kumbure Abdul reka tuve novuga kuri dossier y'uwo bita Wesley Fofana ingamu ngo Chelsea de Blues nyene reka tugaruke kuri dossier y'uwo bita Pierre-Emerick Aubameyang uyu musore kuva mu ngwe Arsenal atagira ibihe byiza nako tuzumvikana gato yaragize ibihe byiza ariko mu minsi yo kuhava ariko ko yabaye umukinnyi wa mbere agira nk'ibihe byiza yatsinze ibitsindo byinshi cyane mu nkino wanashaka ndaguha novuga John za nyuma yakinye novuga no mu Arsenal aho baza batanguye novuga ku myima kanya ko gukina jerega Aubameyang ko Arsenal bamwatse igitama cya kapiteni aza novuga kwerekeza mu ko atari umukinnyi mubi aza kwerekeza mu FC Barcelona naho novuga yitwara neza wanashaka novuga bivanye no kumuzana ko abandi bakimuzanira ko igisiga cyitwa Robert Lewandowski kuri umunsi novuga uwo bita Thomas Tuchel babanye neza novuga mu wa Borussia Dortmund ariko aramwifuza cyane kuri hariyo n'amakuru avugwa n'ikinyamakuru ABC nimba nico muri Espagne kivuga ko Aubameyang kubwiwe nawe yifuza gusubira kumenyerezwa na Thomas Tuchel ubona ko ni Chelsea nawe iri kuramurondera iri mu biganiro na kote y'umukinnyi ntiratangura ibiganiro na FC Barcelona tukiri muri iyo dossier nyene ni FC Barcelona ubona ko iri kuriyegereza Chelsea basi ku bintu yabagiriye iri kurababwira ati Memphis mumushaka nguyu Frankie de Jong nguyu Memphis dossier Memphis uzakuba tuyigaruka ko nawe nyene novuga ashobora kutabandanya na n'umugwi wa FC Barcelona ariko gato
tukiri dosiye yuko bita Pierre-Emerick Aubameyang. eske novuga ku nimero 9 mu ngwa Chelsea de Blues ubona ko kuri uno munsi inyuma y'ugenda ko bita Lukaku bahengekereza uwo bita Kai Havertz kumbura bita Pierre-Emerick Aubameyang ku nimero 9 niwe muntu yarakerewe mu ngwa Chelsea de Blues ya Aubameyang arakenewe cyane kubera turazi sijambo zake Premier League kubwo rero bakeneye umukinyi afite experience Yes. rega Timo Werner yaraje biranga Havertz aramuhengekereza biranga ubundi si wiwe kwa mugabo bakeneye profile y'umuntu akeneye Premier League ayizi Aubameyang yakoze mu Arsenal kiretse ko akanyuma byanse mugabo tumuzi ko Aubameyang mu Arsenal Chelsea muri uno mwanya ntibakeneye ngo umukinnyi azi Premier League ngo gusumba abandi kumenyera bakeneye wa mukinnyi amarira akazi rega babasha kumarira Havertz Timo Werner avuye mu Budage afite ibitino bingana aramunaniye mu ngwa Chelsea Havertz yameze gute muba birimo uwo bita Kai Havertz abirimo neza abdeka avuga ngo akiri muri amarira Lukaku yavuye ati dubageze gute yamarira ni Lukaku ubona ko hakenewe ko nakuba umuntu yisa nk'uko coach eske Lukaku ntiyakinye imyaka myinshi muri Premier League yarakinye myinshi hakenewe umuntu agenda wa muntu amenyira profile y'umukocha ega byose umukocha gushize hajya mu profile de shining ariko apara go kugira ariko n'icyo uvuga ngo hakenewe ngo wa muntu amenyere abantu baza muri Premier League batamenyereye kuri ba Chelsea ke mu bamenyere Premier League gusa icyo nkubwira cyo bakeneye ujya mu amarira akaraha ni benshi abana ni benshi cyo nkubwira cyo kimwe kuri uno munsi uwo bita Thomas Tuchel mu mugwi wa Chelsea de Blues kuri uno munsi yarakeneye muri nimero 9 kandi muri nimero 9 novuga uwo bita Pierre-Emerick Aubameyang umunyagabo John ijya profile ndayimubona ko neza yabikoze neza kuko bita ari kumwe n'uwo bita Thomas Tuchel uco ubona numwe novuga mu bamenyereza babanye bagiranye n'ibihe byiza mu mugwi wa BVB Dortmund mu gihugu cyo Budage hari nabona ko kenshi abakoci bashaka gushininga n'andi makipe agiye bagenda bafata abakinyi bakinje mu ndi migwi bakati ugera mu profile yiyo nemwegereza kuko twari Jose Mourinho akwegeza amatici Jose Mourinho yagiye muri Real Madrid akora bahise muri Chelsea arabazana